kirazira gukina ku mburi. Nimba mumaze imisi muburirwa ntavyo nzi, ariko icyo nzi ni kimwe: imburi ica mu bitandukanye. Imburi irashobora guca mu bavugishwa n'Imana. Abavugishwa n'Imana rero si bamwe bahaguruka mu ishengero bakavuga mu ndimi zitamenyekana canke bakavuga ngo uhora havuze ngo oya. Hari igihe ikoresha umuntu tutari twibaza, hari igihe ica mu mwana muto, hari igihe ikoresha ibikona, irashobora gukoresha ikintu icyo ari cyo cyose, cyane cyane iyo twase kumva. Rero nshaka kuvuga ngo Imana iratuburira biciye mu buryo butandukanye. Hari n'igihe tuburira biciye mu ijwi ryo mu mutima. Mwemu yera akakongorera akakubwira ati yamara reka kuneza yawe kugira ngo bigende uku n'uku n'uku, reka ivyo bintu. Hari n'igihe dusoma Bibiliya, ukugurura Bibiliya yawe wagira urasoma ukumva neza uguye ku ijambo ry'imburi rikuburira, warisoma ukavuga ati ubu ni jewe mbwiwe, ubu ni jewe. Erega si iby'uyu yanditse gusa, ariko Imana iriko irambwira, ukumva kwidomyeko, ukumva kwijwi rikubwira. Hari igihe rero dukomantaza umutima, umuntu akigira uwejo, ijwi rikavuga rimwe, ijwi rikavuga kabiri, ijwi rikavuga kangahe, umuntu agakinisha imburi. Yanumye ngo ndakubwire ngo kirazira gukinisha imburi. Imburi kaza, hitamwo guhindura ivyo imburi yakubwiye guhindura hakiri kare kandi ku neza yawe. Ubutumwa bwiza bw'imburi nukuri si ubw'iterabwoba, hano ni muzona bwanke. Kandi hariho abantu Imana ihamagara, ibahamagariye ico gikorwa gusa cyo kuburira abantu. Yahaguruka ngo uyo rero aratanguye. Nibamenye ko Imana yamuhamagariye kuburira abantu, kandi ari ku neza yanyu kugira Imana ibashira imbere imburi. Sanze Imana iri mu ruhande rwacu,